amakuru dufise nuko abanyeshure biga mu mwaka w'icenda bakoze concours national barayikoze abenshi baravuze ko yari yoroshe ntara ya Bujumbura buramatari w'intara ya Bujumbura Sengiyumva Desire amenyesha bene gihugu muri komine Mutimbuzi bafise amazu yo gupangisha ko bibujijwe guhereza inzu umuntu Sapor ikoreshwa n'umwambiro ngo witwa metanol irasosa nyamba ari metanol irasosa kujya kwisukari ariko n'uburozi buteye ubwoba abo bakora ivyo binyobwa baca babesha ko bakoresha isukari ngo mu bihugu bikanye cyane Hello everyone, what's popping up today? This is another vibe, another vibration. Let's talk kugira kandi turi batatu on BITV. Twese twambaye impira ya BITV. Ariko ni yindi vibe rero kuba dukwiye turi batatu. Let's talk ni kiganiro dusanzwe tubashikiriza turi batatu iyo bishitse hakabura umwe mugabo bavyagoranye mugabo gogo no musi yaje Kariso yari mu rugendo Tripoli rw'itangazamakuru no gukarisha mu bijanye n'igihugu mu gitangazamakuru rero uyu munsi turi kumwe asha gutego isaho meze neza nakuri yanyu meza twashaka gukumbuye abakunza BI aho bakunze ba BI ndabaramukije mwese bivanye naho muherereye abari muri Afrika abari muri Aziya abari muri Tripoli aho gogo yaravuye mwese ndabaramukije mwese bivanye naho muherereye ndabakunda cyane bakunze ba BI unwa cyaganiro cha Let's Talk tuganira ku makuru yaranze indu. Salut tout le monde, mon nom est Naho, j'espère que vous allez bien. J'aime ça ndashimana so uko nyene mwavyumvise nko bari kwa bivuganye Let's Talk kunshuro kandi aho dushaka tubaganire ku makuru amwe aba yavuzwe mu somene ayavugwa ni menshi cyane gose kandi ni menshi ariko twebwe tutura mu makeya amutweganirako twagira no commentaire kwitega neza ariko namushaka kugira ko commentaire kuzo twavuze cyane ko mubona ibintu so let's go. Amakuru dufise nuko abanyeshure biga mu mwaka w'icenda bakoze concours national barayikoze abenshi baravuze ko yari yoroshe kandi ubu yaraheze ubu abanyeshure bose ubu baricaye muhira bavuga ati turindira amakopi cyari umunyeshure ambiye ko n'imiburi amanota azobura bazokura kwa abiri gusa rego le 4 le 4 le 5 le 6 batashe baryohewe vraiment rego uko nkozi zigazorosha sakime nizakera nuko konkuru twakora muri warorosha warashana 26 ukikiga mu gatandatu nuko warorosha gasanga nk'umwaka mubizi imyaka 5 reka oya bon ahubwo igitandukanye ko nuko uko ndabiheruka bavuga yuko umwana yize umwaka w'icenda imyaka 2 nta burenganzira bwo kubandanya yiga kandi donc yacaja mu myaka mu mashuri y'imyuga niko bikimeze no wose komishose barasubira donc wasubiramo rimwe wari ufise umwanya wo kuhodubla donc umaze gutripura ntibyakunda gusubira kwiga kandi vraiment concours ngo yashigwa yari yorusha abanyeshuri bataha bati je bazokura mwabiri undi ati makura mwatatu wese kuri epoke yanya ivyo mwavuga oya twe batawuri kurarira ngo muri 6e à l'époque no kuri batawuri kurarira yabari ibara uvuga ati abariko baratwumviriza bariko barumviriza bariko baravuga ibintu ngani wasayire ntazi yakera umuntu yashobora gukora concours igikoko yo muri 6e agakora concours ina 10 gakwera ubwoba ugasanga mu ishuri ibintu byose yama yabitorera ku concours ikakudubuza nk'inshuro 30 canke 40 rega baraterana ubwo uza wumva ugiye gukora concours ngo mwana utwari ikaramu zitatu nizo za gukora ubwo yakubwira gukoresha isiro zitatu aho umuntu aratera umukosho kuko ahura n'urya birakuriyo isiro zitatu ngari nawe ni imwe yo kuzibirako aho rero ubwo bwabutegwa ko ntimene ya isiro shashi ngo karigatrice iraziba kera concours cyari wamenga ni igikoko ariko byona siko byahindutse abana baciye ubwenge abana bakomeye ari bihereye
biso baraborohereza cyane baciye ubwenge baraborohereza umunyeshuri aza gukoresha ikaramu igira ihere ukabona ko atabwo bafise akaza sirigira ihere kaziba akagira nk'uku asura agakora ubu ni ibintu bisanzwe ku nkuru. So tugende ku nkuru yindi yo muri komine Mutimbuzi aho buramatari w'intara ya Bujumbura Sengiyumva Desire amenyesha bene gihugu bo muri komine Mutimbuzi bafise amazu yo gupangisha ko bibujijwe guhereza inzu umuntu atakaze canke igikorwa kizwi asanzwe arangura. Bavuga yuko ivyo onye babiyengi ko bafashe mu ntumbero yo kurwanya amatati yaduka hagati y'abapangaye n'abanyene amazu n'abapangaye. Upangisha hamwe no donc bigasabwa yuko uwupangisha hamwe n'uwupangiye bisansumisha ku mukuru wa zone. Bon ni inkuru yavutswe ko cyane ko muri somene aho abantu babyakiriye gutandukanye bamwe bavuga ati nukonyaga agateka k'umuntu kubera abarundi benshi ntibafise ntibafise ubuzi buzwi kenshi usanga bafise ubuzi butagira amakontra abandi baza kwisumamwo bagenda bagatahana ibyo bagiye uyu munsi cyangwa bakagira umuntu abaho ku munsi ku munsi akavuga ati none natwe tuzoca tubaho gute ko abantu bafise ubuzi buzwi na leta canke bafise ubuzi bw'abantu bikorera utwabo donc ni bake kandi nibo bafite ahantu batonda bashobora kwinjiza ayo mafaranga ku munsi. Rero urumva nuko niko mutaraje mu matribunal muraba usanga abantu b'abapanga ugasanga bashobora ko baraburana ugasanga arakubereye mu nzu amezi 8 9 10 atakuriha nawe uja gupanga inzu gute udafise akazi mu kwizera urumva niba warasohotse niba ufise umuryango usohoka gute udafise ingendo uza kubaho. Ikindi kibazo none ego urapanze inzu urafise utwo dufaranga duke urashitseyo urarongoye urabanye nk'umwaka umwe udufaranga uraturonse umwaka wa kabiri ushomeye ukagutikura ubushomeri ukagutikura kwezi kwa mbere kwezi kwa kabiri kwa gatatu ugenda ugasenga Imana wiguhe udufaranga kigukubita ikindi gitangaza ugashushomera kandi ukwezi kwa gatanu ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kw'indwi nyene inzu ngaho mubwiriye. Urumva ni bya nyine biba bihari biba bitangaje ufite mu Burundi umenga ibya bindi kenshi usanga dushake tureke kuvuga ngo deja amikoro si menshi ngaha mu gihugu cacu kandi wanashaka n'amazu ntiyarazimvye gose mugabo bivanye nuko ubuzi bugorana umuntu aragenda akarondera uho urabona yuko ushobora no kubona kugira urare muri ville ugasanga urafashe taxi ya 35,000 wane vista taxi 35,000 atagiye kuyagaruka bafata taxi 35,000 tagiye none wo bigenza gute usanga ariho taxi ziri biragoye none bamaze kukubwira yuko bitatu ubunye hariho taxi ya collective ya bitatu naho ushaka dufate bitanu wowe ivyo bitanu ntavyo wari wateguye kuza kuriha mode plasma mugabo kubera ubonye kugira urane muri ville kandi atashwa office wari wagiye kurondera wagizene uci usanga watanze nyene 35,000 nta maguru wo bufise je na taxi bambaye du souplesse nubwo no bafise umuriyoni mu mufuko na taxi ya 35,000 nafata ndi wowe rero nuko utaci akelfano nabo bataximene basigaye bari bagara igirejwe uranamuvugisha akuma yibere ufasha akita telefone allo wanzurindire wa mukiriya usize wa mustenzi uri nko ku nzira ukitamo nk'ako gasaporo bazi ko ntugenda wowe uragarukanye ibyo bya saporo warabonye yuko bayikora mu mwambiro wayo ari ubuntu bakoresha bari ngo mu bintu by'ibitoro n'ibiki n'ibiki bona abibonye n'ibitoro kuva kera gasaporo kamye kabaho gusa ni kari bwite saporo none saporo iyaremewe na leta mbere yo kwitangura gukora baramaze kwisuka mu kera babanje kwisuzuma baramaze kwisuka mu kera babanje kwisuzuma reka parfait ndakubwira ni ikintu donc n'abantu banditse antwa ntibashobora kwandika ibintu batabigiriye amatohoza bariko baravuga bati Sapor ikoreshwa n'umwambiro ngo witwa metanol irasosa nimba ari metanol irasosa kujya kwisukari ariko n'uburozi buteye ubwoba abo bakora ivyo binyobwa baca babesha ko bakoresha isukari
ngo mu bihugu bikanye cyane bayicanga n'igitoro kugira ntigihinduke ibarafu isanzwe iri mu mugwi w'ivyitwa biocarburant n'igitoro cagenewe za modoka zikoreshwa mu gusiganwa hamwe no mu bigendajuru mfise niho bakoresha iyo methanol ikoreshwa mu kugira ivyo bita purification des essences hamwe des huiles des graisses des produits pharmaceutiques oui aho bariko baravuga yuko uyinyoye ari kujya kuntu usanga uyinyoye bivanye niyo anyoye kwingana ashobora gucapfa ubwo nyene uyinyoye mutera indwara y'uruhumye uyinyoye aruma urukoba bikamuviramwo kanseri y'urukoba uyinyoye yamacitse umugongo amafyigo agatabagara uyinywa ishobora no kumuharura mu muhogo bikamuviramwo kanseri urumva nta kintu caka gusumvya methanol irashobora gukoreshwa mu bugizi bwa nabi aho ibereye mbi urubeya rwayo ntiruboneka kuko ntirugira ibara donc ni ukuvuga yuko muri ko muravuga ngo Sapor wowe uzoza kwihereza Sapor wowe utanariye wari kuvuga n'umuti ushobora kuwuta n'umuti kugira Sapor oya muganda afite ikibazo kubera iki ivyo bintu bya Sapor byagiye ivyo byose byagiye kuvugwa mu gihe mu gihe inzoga za brand zabutse Sapor ni kajya gacu abantu barayinywa bari basanzwe bayinywa none ko batapfa ubizi gute niba atamatoza yari bwakuko cyane bemeza muri leta bazakora ndafite umugenzi yari afite igikomeye iyo ni ntahinze arafata tujya tuzi twa Sapor tujya tuba turi mu icupa azara twogesha igikomeye mu minsi ibiri cyari gikiza ujya ni nk'umuti cyo gituma kubwira ati ko ari kuyinywa wari oya twari ko tuvuga kuri ibyo bintu by'abapangayi jewe mvumenga yuko abantu twese wowe ubu unye kutonduza ngaha abantu bazufisa ahantu tonda ni bangahe baba bazi yuko ukorera ngaha canke iki niki donc twe turafise na uniforme turashobora no kubibona abantu benshi bavyuka bagenda kurondera kwikorera imizigo bajya baporte bajya bikorera imizigo baba bazi ngo baza gutana amahera ngahe baca bamwibara abantu tuvuze uko turagenda turatonda ku bantu babapanga twati je nkora akaza kanakana tugende turatonda ku bavuga yuko bisansumisha niba ugiye gupanga inzu muri ntoze genda wisansumishe mwe n'umupanga yiwawe akubwira ati akwe umwerekena n'ubuzi ukora rero abantu badafise ubuzi donc bazoca babaye buzwi n'amategeko batanga amakontra bazi aho batonda babandi bakora hari abantu bakora batandaza ama information hari abantu batandaza ibintu genre inkuru nkuko nyine twako turabivuga umuntu kamuha inkuru hama muhaye inkuru akakubwira ati okay wowe ukagenda kuri internet ukarondera inkuru ugashibyaza umusaruro kandi nanakoze kandi none ubwo si ubuhinga n'ubuhinga bwo haje nk'ibyo naca tugira ubundi buhinga uwo muntu mubikora muca mwandika gutanga konti okay urumva rero bon niyo nkuru yavuzwe cyane aho abantu bayivuze gutandukanye bamwe bakavuga bati bon abapanga bamwe bavuga bati ngira ngo petese zokoroheka mugabo nabo bakaca naho wowe ufite inzu iyo nzu ubuze ugipanga naho uzo buri kurahoma mugabo esperance yuko bizogabanya amatati y'abapanga y'kujya nyine mwako murabivuga abahuza bama mu ngorane zo kuhuza abantu n'ibiki amezi umunani usanga ntakurishe uvuze bizogabanya zigandura usanga ziri ko ziraba mu mahanga ugasanga ariko barabinduru hagati y'abapanze n'abapangishije ibyo bizogabanya induru mugabo sinibaza yuko umuntu yari asanzwe basi yavuye ruguru aje kubi ni Bujumbura none yuca baho gute ni Bujumbura atari kwa papa we na mama wiwe tegereza gupanga mugabo agenda pambana ahubwo uje numva ahantu bizoterira ikibazo cyangwa ahantu umuntu yotori ikibazo umuntu yotora cyari cyo kuriha ku kwezi ajya amahera bariya kuba rero n'abantu usanga bafite ubuzi ugasanga ntibari ko barariya oya ivyonye makaya benuko ubuzima rega busabane ndwigugo mu kujya wasanga n'amasi ni batandatu no kubigabanya rero numva n'ivya bindi nyene umurundi yarakwiye kubona yuko aho tugeze vraiment bitari vya bindi byo gukora ngo kubera yuko ngo ofisi y'imyaka ngo harageze ngo kungira mariage ngo harageze ubona ataho biriko birava Nego gocheka kurongo. Oya, sinakugoreka kurongo. Mugabo tegura wowe none base ubu imbere tushire mu mutwe yuko kubyara yego n'umugisha. Mugabo niba ngiramvyare
mfise iki umwana nzomuha wowe deja n'ubufise urananiwe kumuha ikibazo hari abantu bafise ubuzi bw'amakontra kandi gusa ugasanga bari ko barari nivyo ndiko ndakubwira ego ntace ayo makara ubwo n'ubube gito hari ubuzima usanga bagucanganiye ibintu rero ndiko ndakubwira parfait twari dukwiye ugasanga nk'ubu ingwara zirabateye muri famille urumva rero nkaho ucuvuga ngo duvuge gutogura ingwara zirabateye muri famille ugasanga ajyamahera karakora mu buvuzi gushika naho ubura nayo kuriha uwo muntu nawe yubatse iyo nzu fata yuko we investishije niwo mutahe wawe nico kikugaburira muri iyo kana ubu muri iyo kaho ucuvuga ko abantu bahewe gupangisha rero jewe ndiko ndavuga yuko ego ubuzima Jeki ahubwo Jeki numbona ivyo nivyo biheze byo kuvuga ngo kurihira kwezi ngo ivyo nivyo biheze ni ibintu bigumaho kuva kera hano harapanga kora ni ngorane ishobora gushika umuntu cyangwa ukinjira ufise amafaranga jewe ndiko mvuga nti kuri jewe niba umwana kenshi usanga bipfira mu bana plus wagira abana plus wagira ubu abajoni bariko bararuka ubu basi bariko barakura nibabone yuko ubuzima butakimeze nka kera handi warunge wagenda kugira mariage muhira bakakurungikira imifuko ingahe kazobera batunze ibiki ubu nibikirimo ntibigikunda rero mu kugira uvyara umwana kurya abazungu babigenza tegura uti nene navyara umwana ese umwana wanje azobaho gute urumva ubeho wiyumvirira kuvyara umwana wabiteguye wavyiyumviriye ubu ngaha twaje muri Afrika bati homboke biragoye rega dukorera imishahara mike muri Afrika sico kimwe no ni Burayi hanze ko atanze zofiguteye none umuntu kuherwa imishahara mike ga parfait wowe ubu polo mama uri kurategura gukura hamuzogere mu bigero hamuzogere mariage ushinga urugo sivyo ni projet kujya rero umuntu agira projet nagire na projet yo kuvuga ati ngomba mbyana umwana hama nzomukurikiza biragoye ubwo nta kindi tuje kubindi naje wese arabona ariko courage allez namwe mwese uko murakiza murabibona ko nawe courage genda uguriye konti atovuga ukabyumva so harabaye urukino rwahuza Burundi na Kenya ariko butabereye mu Burundi canke muri Kenya byabereye muri Malawi kubera ikibazo cyo kubura imbuga mpuzamakungu zishobora kwakira bene izo nkino zo kwakira abantu deja 16,000 navuze indani ibibanza bizoba byo bibisakaye ni kibanza cyo nyene cyo muri ntuze cyo muri cyo kibanza kizo kwakira abantu b'abanyecubahiro no kuvuga amaVIP abandi bazokota akazuba kubita kwa yandi masitade ariko yavuze yuko nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu yavuze yuko abanyagihugu bashobora kubikora donc dushaka yuko hose hasakagwa bikava mu maboko yacu donc bakashobora guterera mu bigasakagwa naho ico kibuga kizoba caratangwe koko nk'abainjeniyeri rero generaganye n'abainjeniyeri rero abainjeniyeri bajya kuri stade barambira ati ko ibikorwa bigize kure cyane ko tuzoronka stade nziza cyane narinje ndaraba turaja mu mavestire turatembera turatuga hejuru turinjira ahantu hose buri muntu asanga stade yacu ni nziza no muzozi ndabatembereze ntwara barahanyese turatembera turashika kure bima twararyohewe no kuri peruze synthetique mikomeye cyane hazimwe zo mu Bushinwa nizo natwe je hanu cangirira ikibazo canye ahantu bitangyohera gose nuko nubwo bari nziza gute tuyifisa ari imwe sinibaza ko biryoha oya ari byo ko arubaka yego je ngomba nimba ariyo habe n'iyindi ziri international urumva kubera yuko nk'ijya basi akujya kwari makamba nabone ariko barayishira muri ubu buryo nyene be international urumva je nibaza yuko habe izindi nyinshi ziri international dufasha kubera yuko mu mafaranga uko nyene biba biri kandi stade zokwakira 16,000 personnes donc aba baba bagiye gukota donc igihugu kiba kigiye gukota kugira ngo cakire no kuvuga yuko niba yari Kenya yari kuza gukinira mu Burundi donc uburundi butekereza gusohora amafaranga kandi atari makeya cyane kugira bace gukota ico kibuga cyo muri Malawi hariho n'undi munsi bigeze gukota ico muri Tanzania bavuga ko batanze amafaranga y'amashiringi atari makeya kandi menshi cyane donc asanga uburundi buko buraho yaba rero natwe dufise ayo mape donc ayo matera dushobora kwakirira ko bene izo nkino nibaza yuko byofasha cyane none bana no kwinjiza n'amahera ahubwo byodufasha kugira ngo igihugu cacu natwe ayo mahera aje mu yandi mu bindi bisata akoreshwe ibindi bintu so abantu bafise donc bashobora kubaka bashobora guterera kugira ngo dushobore kugira bene imbuga
kugira ico bakoze kugira ngo none rega imbuga ntizubakwa n'abantu nanje ndiko ndakora ntibashobora guterera shasi nibaza biragoye baraterera gusa nyene ubwo biragoye numva ko bariko baravuga yuko boterera kugira ngo bagire basakare umva haba habaye apwe tuvuga ko baterera kugira stade yubakwe watereye kugira ibintu bimwe bimwe bizuzure haba hariho apwe haba hari intango iba yabaye kubera ntibabwira ababwiza atunga ngo nimuterere ngo twubake stade isaba uburyo bwinshi numwigeme yitavye Imana ku myaka 38 aho yarwaye ingwara aho iyo ngwara yatanguye afite imyaka 13 gusa y'amavuko amaze gutangura kuja mu butinyana ababara cyane gose mugabo akaza kumenya iyo ngwara afite singomba ngaruke cyane gose kuri iyo nkuru y'uwo mwigeme kubera aravuga hari imbuga zinshi zivyandikako zivuga ingene ubuzima bwiwe bwagenze ingene yagwanye nawe nyene yari afise urubuga rwiwe yacisha ko ingene ububabare yari afise akel point yaramerewe nabi gushika aho yitaba Imana mugabo donc jewe ngomba ngaruke ku bantu babigeme donc ngaha hanze hariho abantu benshi bagenda n'iyi ngwara ingwara donc bakababara cyane bari mu butinyana ugasanga umuntu bama babona umenga ni ibintu biri normal hageze muri periode misi ukagira douleur idasanzwe ugasanga n'ibikorwa ntushobora gukora n'akazi ntugakora niba wiga utegerezwa gusiba mu ishuri ibibazo urabisiba hariho abahata ama examen tukaba tuzi yuko iyo urase examen ya troisième trimestre donc mwaka wawe ubaye hati nawe uba warujuje amakuru yose sinzi kuba ariko bikimeze donc niko bikimeze urase c'est 2 examens biba bihita pas 2 urase examen imwe yo muri naho iba ari hors umwe mwiga mu windwi mwama muvuga musique wirase mwaka wose ubayanire naho bo warujuje rero donc hari abantu benshi bagendana n'izo ngwara uyu mwigeme yayigwaye afite imyaka 13 yabona umenga ni ibintu biri donc ni bya bintu nyene yari afite amadouleur asanzwe kwa kundi nyene abantu baja mu maregle akumva umenga birasanzwe ariko après 17 ans agendana iyo ngwara niho yagiye gutahura yuko afite ingwara ikomeye cyane endometriosis rero nibaza yuko jewe nico ndiko ndavuga bene abo bantu bari bakwiye donc iyo ubuzi ko ufite iyo ngwara hariho abaja mu maregle bidahera hariho ababigendana bakababara bari bakwiye kwivuza hakiri kare bakagerageza kugirisha ama examen kandi hakabaho n'ibintu donc n'ibigo byitaho bene izo ngwara bakabitahita kuko nibaza kuri ibyo bivamo ngira ngo n'amakanseri n'ibindi n'izindi ngwara zitandukanye vraiment vyo bintu vraiment vy'ubutinya no kuri abenshi muri bo nko urabateye n'ubwoba bati sha umukenya nibihitanye natwe ibintu ngira vyo bari ko ntakubwa benshi bagendana amatura abondante ibintu vy'ama ububabare ukumva benshi kandi bakabifata nk'ugufyi donc birica ubuzima bw'abantu benshi kuko niba ufise hariho umuyu wunya aravuga ingorane yagira gukundana n'umuntu ninde yokwemera gukundana n'umuntu afise ingwara nk'izo utesha ushobora kuba ufise ingwara donc ukabija mu bihe naho uba afise umugambi wo kugushira mu rugo hariho ababigiriramwo ibibazo baba bari mu rugo hariho bibuza kuronka abana donc biba bikomeye cyane ni ingwara ihari kandi ego ntibavyavuga ngo bagende barabivuga aho tuva mugabo turazineza ko hari abantu bajewe rero nkavuga ngo niba hari abantu baba specialist bazi bene uko kuntu bashobora gufasha bene abo bantu nibaze ko bashobora kuzana kuko bashobora kugira ama campagne yo kurwanya ingwara y'ubukangwe n'ubukangwe bimwe by'ubujana ibiki hobaho campagne bakavuga bati umuntu agira ukuntu kunuko boza bakitura baganga kugira bashobore kubafasha nibaze ko navyo nyine byofasha ariko je ikibazo iyo ngwara iravuga iravugwa bishobora kuba bisaba numva nk'uyu yagiyemo ija muri iyi ngwara yatevye kwitwuko mugabo hariho abo biba bikiri mu ntango peut-être niba boyitreta avant zoshobora kumufasha ngira ngo agakira espérons ego so sinzi hari ibindi byo muri entertainment ejo twari muri conference ya Buja Music Awards donc yaheruka muri 2019 ariko ubu iragarutse kandi zoziraba ku mwaka bo bagiye kuvuga yuko mu bibazo twagiye turabaza nk'abamenyesha makuru harimo igituma iyo myaka yose yari iheze batari ko baratunganya ama awards bavuga yuko byagiye kuva
kuri covid cyane kubera kujya ku covid wasanga abantu bari muri confinement urumva kandi imara umwanya munini bica biba ngombwa ko babanza kurindira abana ibintu intambara zo muri Ukraine ibintu nk'ivyo nyene ariko rero bagarutse none uzokwitabira iyo award bizogenda gute hazosabwa iki ivyo vya music award Buja Music Award ni ntuze baratora umuririmbyi baranomina umuririmbyi canke mu producer canke mu donc tugiye kuraba kunuze ngaha category ziba zirimo muri Buja Music Award uyu mwaka bashimye kugira category zikeye urumva kubera yuko hari n'ibindi bibazo twagiye turabaza bivanye n'izo category twabonye turabaza kubera iki abadanse batigera bajamo kubera iki aba MC abafana kubera iki batigera bajamo nabo baronka ama award mugabo bavuga yuko twabanje kugira ibi kubera dusure kandi twitaze duhere ku ntango duhere ku bintu ikindi gihe bazoronka opportunity yuko abo bandi bose bazogenda barabongeramo bazo barabashiramo bahereye kuri category 10 harimo artist of the year song of the year best new artist best female artist best male artist best collaboration best gospel artist best diaspora artist best video director na best music producer kugira batore abe nabo ba best bikini haba harabwa iki bo nibo bazize bara mugabo araba mu gutanga ama award hari abantu bahora bidoga bakavuga bati vyakizene niki bizokwerekana none ko harimo umuco muri umuntu mu kumunomina donc voilà jewe niba ntoye ko sayera ari wari umujournaliste wa mbere ngahanya ashobora ega urarabira ku bikorwa bayarakoze nanje niba wowe mubu niwo cufata ugatora umuririmbyi ituzi ni yavuye ngo yabaye nominate ngo aje guhigana no muri ngo aje guhigana muri ya category artist of the year ituzi ni yavuye mugabo abarimvyi bariko barakora nino nk'ubu dramaturika kumushiramo muri artist of the year canke philosophy canke diwa canke yego baba bariko rega bariko barakora aba bariko barakora ntibakora ku nguvu zimwe ariko nawe wewe uko ushobora kubona ko uwo muntu yashizemo ingufu nanje ashobora kubona iyindi aho ugiye umbwira uti turavye ko byakunze ku mbuga zitandukanye G-Flux n'umuririmbyi bose basohoye indirimbo sivyo eske wacumushira hamwe na DJ Fernando hari ibintu biba vyibonekeza hari ibintu biba vyibonekeza nanje nakubatije nuko batarashira hanze abantu bari muri izo ntuze muri izo award bariko barahiganirwa ama award nuko batarabashira ku mugaragaro ariko vuba barabashira ku mugaragaro umuntu urashobora kubibona nyene ko deje umuntu kuba nominate canke muri best music producer urabumva abantu bariko barakora imiziki urumva Joel urumva Ibreeze urumva Jibu the Classic urumva abo bose uri kurabumva none nkaho hariho abantu baba baramaze kumenyekana sivyo donc bashobora hariho abandi baba bariko barakora wowe ahantu hagaze numvise ahantu tatahura ni kuvuga yuko abaye nomine ntibace bamuha award kwera abaye nomine oya niba muhawa dikwara yabayinomina abantu baratora hazoba hariho amatora hazoba ari amavoro abanyagihugu bazotora rero nagira ngo bavuga bati kujyanye abanyagihugu niba abanyagihugu basanzwe baje navuga ni nko par exemple niba tuja kumbuga tukaraba imbuga tukavuga tuti niba ari indirimbo yakunzwe cyane yakunzwe ni yande donc best song uravyumva kumbuga izi naho nyene bakavuga ama urumva honye na karenganye ko bakari umuntu aragenda kabiraba bikaba ari ivyo nyene niba ari umuririmbyi abanyagihugu bakitorera uranza amanuze nye menshi bikaba biruka bisanzwe ari artist of the year abaririmbyi bariko barakora amahiti turabaza sivyo je niho cubwira yuko umufana nubwo basi nubwo batushiramo bariko nubwo burabira gatumba twe turasize mu biwacu umufana azomenya ati sha urya muntu ntiyakotse okay none ndakwaze ka parfait hit no gukora indirimbo nziza kugira indirimbo nakora indirimbo nziza ntibe hit yego none donc urumva harimo ama hit indirimbo nziza niba harimo hit hakaba hari indirimbo ziraba hit urumva kwanza nibavuze best hit song bavuze song of the year indirimbo y'umwaka okay rero nanje ndagwe nk'akarorero Superman
muri ntuze yabaye muri igihiganwa ryo muri Kenya yabaye Song of the Year yo mu Burundi 2023 uwo bihari nta mahiti yari ahari nta mahiti yari ahari ni kuvuga yuko sinibarama ama video baranomina bo bararaba izi ni hit ubu muririmbyi yakoze amahiti izi ni hit bagafata Belisima Beranyi boy bagafata Belisima bagafata Isezerano bagafata amatitire bagafata Dirigiza ziri nominate bakazishiramo hama abantu abanyagihugu niwe baca bitorera rero best song of the year so urumva ni ikintu ciza mugabo urumva jewe ico ngo amakingangira nibe nayo nyene donc niwe bagira ibintu biri clair bakabi mbo biri clair nimba warakurikiranye Buja Music Award ya 2019 nimba warakurikiranye Buja Music Award ya 2019 byari ibintu birimo umuco byari ibintu biboneka ugereranje na abantu banosama award warababona nyine ko bari ko ari bo nyine bari ko barakora so batwijeje yuko ataburyaje buzoba burimo mbere yuko turangiza twibuke yuko muri wa munani ruheshe no umwaka utashe guhera mu 2020 turibuka wahoze arongoye igihugu cacu nyakubahwa Petero Nkurunziza aho yitavye Imana tuvuye kurwara yitavye Imana muri province ya Karusi aho yari ari ku bitaro turabandanya tumwibuka bivanye n'ivyo yagiye ararangura ivyo yagiye arakora niyo yatwaye igihugu imyaka ishika kuri 15 afite ibintu vyinshi bamwibukira kuvyara ku buntu abana bakavugwa ku buntu vyose yego nawe umuntu wese arafise ikintu cose ibibuga vy'inkino bimwe vyinshi umuntu wese arafise ingene amwibuka arafise ivyo agenda aribuka turahojeje kandi umuryango wabuze turahojeje abarundi abakunzi biwe n'abarundi bose je ikintu namwigiye ko gupfa usize ikintu abantu bose bavuga ati ton passage reste vivant ubundi twese tuzopfa ku buryo uzosiga ikintu kumenya tuzopfa donc niwapfa uzosiga ikintu uvuga ati jewe nubwo nzopfa ikibazo kinyibukira ko ikintu nagikora nawe yarabivuze ati kibisi gupfa kibi ni gupfa nabi ugafata usize usanga babanye n'abantu cyo kibi urero nanje ariko urondera ikintu uzosiga bazosiga barakumaka uzosigaye muranyibuka mwambara udupira twanje nkuko twambaye biya okay bon tubanye neza nibaze ko kurangiza ariko imbere yo kurangiza tubibutse sama yageze bagenzi bakunzi wo shaka kurongora asha amakamera ashaha aba mariage ama diplome ibiki ama anniversaire amafete imanzi zose zigiye zitandukanye twebwe ngaha turabikora kuri quality nziza n'ama surprise amafoto byose aha turakora ibiki n'ibiki ama clip aba diaspora muko wapi aba diaspora badada wetu wako baruzuye hapo tuko na makamera ni muze aba diaspora mwamuja sama yageze barongora aba diaspora ni barongora abakobwa banyaguza aba bari mu gihugu naho nese bashiki bacu ari mu gihugu bazitwa Burundi wese ari ngaha mu Burundi ni mushiki wawe mugabo mu diaspora si mushiki we none babatwara bose aba diaspora ni baza gukora ngaha mu Burundi bagabanye kugira duga ku rugero ruteye ubwoba abakobwa baguma bavuga bose ndikaye abasore yafashe izindi ngingo imyaka yo kuronga bayikuye kuri 40 bayidugije kuri 40 umva habaye manifestation muri sendika y'abakobwa bati ibintu turavyanze umva imyaka iguma tuyongerako mugabo muri sendika y'abasore aba diaspora ni barimo nibo basabye basabye ko iyo myaka yoduga kugira bazarondera amahera so nuko rero mwebwe abiwanye ntibaravuka ntibavuka ariko rero je ndababwiye vraiment muze turakora ibintu byiza amafoto abantu turafotora bagira activité turafise photography videography izo ni service hariho activité dushare kuri le 16 juin ok twarateguye kuzokora activité aho tuzokwifatanya n'abana bo muri YBSP aho tuba turi kumwe n'abantu benshi batandukanye donc wowe ukaba ufise umwana tuzogira amajoro n'ubujusto kuryohera abana tuzogira amajoro n'ibindi ofisi cyo terera canke ugirane uzokwifatikanye natwe bizotangura saa 5 bihere saa 9:30 canke donc turasavye rero aboza
kudushigikira turasaba donc tuzobamenyesha byose en detail muri Let's Talk izokurikira donc kuvuga la semaine prochaine muze mubane natwe mubandanye mubana natwe mugire subscribe mugire share mugire n'ibindi byose partage na sabone Yeah, Instagram ni BITV, Facebook page ni BITV, TikTok ni BITV. Turabakunda cyane. bye bon Bye. weekend. Bon, ciao.